Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nimusenge mureke gutsindwa n'inyoshambi, tugire Kristo. Kristo yahagurutse aragenda arasenga ituro ya mbere, aragenda bwa kabiri araja abantu ati nimusenge. Kubera iki Yesu ababwiye gusenga? Mbega gusenga kotahura iki? Gusenga abavukanye ubwa mbere ni kuba mu bwiza bw'Imana. Gusenga ni kuba mu bwiza bw'Imana. Mu gifaransa être en présence de Dieu. Gusenga ukumva kuri kumwe n'Imana. Bavukanye iyo umuntu ariko arasenga uhamagariwe kumva ko umutima wawe wawukirurukije ukumva kuri kumwe n'Imana. Iyo umuntu ariko arasenga ngereranye n'ingereranye idafadika womenga nibi bigezweho aho ufise telefone mugabo ukabura amakonegisiyo kuko atamamega ufise. Rero hariho n'umuntu aja kuganira n'Imana mugabo akumva ko atari kumwe nayo. Gusenga rero ni kuba mu bwiza bw'Imana, ukumva ko umutima wawe uri kumwe n'Imana. Iyo tugiye gusenga icya mbere dusabwa ni ugusenga tuhari umutima n'umubiri. Bavukanya n'ibintu byinshi bikunda kutunanira gusenga umutima n'umubiri ariho biri. Akenshi turaza mu mwuka ya misa, turaja muri adoration, mugabo umubiri niho uri, umutima atariho uri. Naco gituma Imana kugira ngo ndagukeneye wese, ikeneye umutima wawe n'umubiri wawe muri ico gisabisho. Naco gituma kenshi tuza ikibiribiri mugabo umutima atariho uri. Naco gituma gusenga umukama bakeneye umutima n'umubiri wawe ukumva ko byose ariho biri. Ubugira kabiri gusenga Yesu adutumirira ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Tuvuze kuganira n'Imana mwumvemo ibintu bibiri. Jewe ndabwira Imana hama ngaceceka nanje nkumviriza Imana. Ndaganirira Imana nanje ngaceceka nkayumviriza nayo ikanganirira. Hariho abantu benshi mu bisabisho byacu tugira ikintu bita mu gifaransa monologue, aho ngomba mvuga jenyene mugabo Imana sindayihe ikibanza muri ico gisabisho cyane ngo nceceke mfata akanya k'agacerere ngo maze Imana nanje ibone kunyagira. Naco gituma mu byo tuba turimwo mu gisabisho cyacu ubwo murafata akanya ngaceceka mpejeje kubwira Imana nayo nkayumviriza ikanganirira. Burya bavukanye umuntu arahindura ivyiyumviro, arahindura imbono, ico twita vision, arahindura uko atahura ibintu bivanye n'abantu biganira, bivanye n'ibiganiro ugenderamwo, bivanye n'abantu uganirira biratuma ubuzima bwawe buhinduka. Naco gituma umuntu akunda kuganira n'Imana uko atahura ibintu biba bitandukanye n'urya muntu aguma yumviriza ibitutsi n'ibindi. Kuko uko uganira n'umuntu amajambo akubwira arakunyengetera agaheza akaguhindura. Naco gituma abafaransa bavuga ngo dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Mbwira abo mugendana ca ndakubwira uriwe. Kuko maze kumenya abo mugendana ca numva ibiganiro murimwo nkaca numva n'ibiri mu buzima bwawe. Naco gituma iyo umuntu akunda kuganira n'Imana haragera isaha agahinduka, bya biganiro bikamuhindura. Iyo ukunda kumviriza ibi nibyo ugumamwo, iyo uguma muri ibi nibyo ugumamwo. Ni naco gituma no mu buzima bwacu bwa misi yose turakeneye kuganira n'Imana kugira ngo habeho ico nokwita équilibre, sinzi ko nokivuga mu Kirundi. Umuntu ntagwe muri politike gusa ngo yibagire Imana, umuntu ntagwe mu Mana gusa ngo yibagire iby'umuryango. Uguma ibyo byose ubiganiriramwo uyobowe n'ikiganiro c'Imana. Gusenga ni ukwiyegurira Imana. Bavukanye uriko uraganirira umuntu umubwira ikinyegeje muri wewe, ukamubwira amabanga yawe. Nico gituma uwo muntu uriko uraganirira umaze kumubwira ikinyegeje umutima wawe arakumenya akanagutahura. Rero iyo maze gufata akanya ngire nganirira Imana mba mejeje kuyiyegurira, ndayibwiye ikinyegezwa cari kindimwo. Bavukanye gusenga ubugira kane biratandukanye
biratandukanye no gusega. Hariho abantu twibuka Imana mu gihe cy'ingorane. Tugire Kristo. Mperuka kumviriza inyigisho za Patiri Amando, niwe yigishije avuga ngo hariho abantu iyo turi mu ngorane ariho tuca twibuka ko Imana ibaho, ariko mu bihe by'amakuba no mu bihe by'akanyamuneza Imana yama ari Imana mu buzima bwacu, ntihinduka kubera ibihe turimwo. Oya, nacyo gituma hariho abantu twibuka Imana kuko tumerewe nabi, kuko ngwaye, kuko nkenye, kuko bandenganije, kuko bantoteza. Oya, gusenga biratandukanye no gusega Imana. Gusenga Imana biratandukanye no gusega Imana. Nacyo gituma twimenyereze kuza turayiganiriza. Bavukanye, gusenga kandi biratandukanye no gusubiramo ibisabisho. Hariho abigisha icyigwa cy'ijambo ry'Imana, baragenda mu mwaka w'indwi bakigisha abantu ati igisabisho cya dayo wa twese mu gifaransa bakivuga gutya. Umwigisha agiye mu kibazo amubwira ati subiramo cya gisabisho cya dayo wa twese mu gifaransa, ariko arakivuga aragishunguruka akakidudubiza, ariko muri uwo mwanya ariko asubiramo igisabisho ntariko arasenga. Mu gifaransa prier et réciter les prières ni ibintu bitandukanye. Nacyo gituma iyo umuntu ariko arasenga uri kuganira n'Imana, yibwira amajambo avuye ku mutima, yibwire amajambo avuye muri wewe. Uvuze uti mwaramutse Mariya, ubwo uribuka ko uriko uraramutsa Mariya, ubwo uribuka uriko uraganiriza cyangwa uriko uraborokorora ibisabisho. Ngo turakwirukiye n'uduhagarikire nyina mweranda w'Imana mu bukene bwacu, n'ubwo bukene nta n'ubwuzi, ntugaye ibisabisho byacu nta n'ibyo wamuhaye, yamara udukiza iminsi yose, amagorwa yose ayahega mwana, nta nayo twavuze, uriko uraborokorora. Rero igisabisho ni ibivuye mu mutima wawe, ukumva amajambo meza avuye muri wewe, ugaheza ukayatura Imana. Gusenga abavukanye ni guhura n'Imana. Iyo mvuze ngo ngiye gusenga bisigura ko ngiye guhura n'Imana. Ni nacyo gituma iyo muje mu ngoro y'Imana muhamagariwe kuraba agahuzu keza, akarato gasize neza, ugasokoza neza, gusumbya za mvutano mwambara mugiye muri mariage, ko mukazambara muje guhura n'umwami w'abami, umutegetsi ategeka abategetsi, za kostime, za kravati zanyu zimwe twambara gusa. Oya, no gusenga, ngiye gusenga ngiye guhura n'umwami w'abami, no guhura n'Imana. Gusenga abavukanye ni kwemera ko ataco ndi ntari kumwe n'Imana. Gusenga ni kwemera ko ataco ndi ntari kumwe n'Imana. Mu gifaransa ni bwa bworo, la pauvreté évangélique. Ndi umworo Mukama ntatungishijwe na wewe ntaco ndi, n'aya mahera mfise Mukama ntagufise ntacari, n'iki kizu mfise ntagufise ntaco ndi, n'aba bana ntagufise Mukama ntaco bari. Accepter la pauvreté évangélique. Mukama ntafashijwe nawe ntaco nshobora gushikako. Gusenga abavukanye ni igisabisho kiva ku mutima. Cyanyibukije inyigisho umwepiskopi mukuru w'Ubujumbura yigeze kuduha hari muri katedrale Regina Mundi, yari kwatwigisha kuvyerekeye umuvyeyi Bikira Mariya. Hanyuma catubwira ngo iyo turiko turaramutsa umuvyeyi Bikira Mariya ngo tuba tumeze nk'akana gatoyi, ngo akana gatoyi kajya kariko kiga kuvuga, ngo mama wiwe yagateruye, ngo nyakana karahindukira akabwira mama wiwe ngo mama we nagacabwira ngo sa, ukazona umwana arabanye na mama wiwe bakaca batwenga, mama sa, akanyamuneza k'umwana kakabako, akanyamuneza k'umuvyeyi kakabako. Ari no kukaza kumva arakumbuye wa mwana wiwe, si washika muhira ngo amuterura baramubwira mama sa. Namwe muramutse umuvyeyi muzore mugahunga ati mama sa, nta n'ikindi womubwira, kuko kumuraba mu maso ugatwenga nawe akakuraba agatwenga, ngo ico conyene kirakwiye. Natwe rero mu gisabisho cyane ubwo turiko turaganira n'Imana, dawe wa twese uri mw'ijuru, ati sa, ukaca utwenga nayo ikakuraba igatwenga, igahimbagwa nuko iriko iraganira n'umwana wayo.
bavukanye gusenga kandi dukoresha umubiri wacu. Prier avec le cœur et prier avec le corps. Turasenga dukoresheje umutima, twongera tugasenga dukoresheje umubiri wacu. Nacyo gituma Izaburi ivuga ngo amavi yose azogufukamira Mukama. Erega gufukama n'igisabisho, mwari mubizi. Ngo erega duzi ibiganza tunirahazi iyo Mana, kuduzi ibiganza n'igisabisho gikomeye uri mu ngoro y'Imana. Ngo Mukama, ngo abasaserdoti ngo nibagende barambarare hagati y'uruhimbi kugira ngo baririre igihugu. Hamwe abasaserdoti baryama hasi kuwa gatanu mweranda bakarambarara n'igisabisho gikomeye. Berega Mukama, ngo nzokwicara imbere yawe unyagire. Kwicara mu ngoro y'Imana nkumviriza ijambo ryayo n'igisabisho, n'igisabisho. Ngo tariki ibiganza twamaze Imana iduhezagire kubiduza byonyene. Mukama, ntacyo mvuze mugabonye ko nadugije ibiganza. Tugire Kristo. Je mpora numviriza mu nkuka ya misa cyane cyane ngo kuri Gloria baririmbye ijya ndirimbo ngo Imana ninahaswe mw'ijuru, ngo abamarayika barahaguruka, inteko z'ijuru zigahaguruka, n'abantu muri mu isengero mwese mugaca mukubita ruwanje ngo Imana nini naje mu ijuru, ku isi naho haza amahoro. Mbega ibyo bintu muranyumvira? Gusenga ni uguhuza amajwi y'abari ku isi no mu ijuru, maze tukanirahaza izina ry'Imana. Amen. Icyo kintu kirakomeye rwose. Musubire mwibuke kuri mweranda ngo ni nacyo gituma dufatikanije n'abamarayika n'inteko z'ijuru ngo dushize amajwi hamwe Mukama, ngo turirimbe ngo uri mweranda rwose, dufatikanije n'abamarayika inteko z'ijuru, tukaca turirimba ko Imana ari nyeranda inshuro gatatu. Gusenga ufasha kandi ugasenga n'inteko z'ijuru ziba ziri kumwe nawe we muvukanye. Inteko z'ijuru ziba ziri kumwe nawe. Narigeze kuza hano ndababwira agatabo kitwa Inkuka ya Misa, aho batubwira ko ayo muje mu Nkuka ya Misa ngo aho umukristo umwe wese yicaye ngo aba ari kumwe n'umumarayika murinzi wiwe, ngo igihe cyo guhereza ngo umumarayika murinzi aca yikorera igisimbo kirimo ibisabisho byawe. Wumvise ko iyo usenga n'abamarayika baraza bakagukikuza, iyo usenga n'abamarayika baragukikuza. Nacyo bituma gusenga ukikizwa nabo mu ijuru. Gusenga abavukanye bituma ububasha bwa Mana Data budutwikira. Gusenga bituma ububasha bwa Mana Data budutwikira. Nacyo gituma genda murabe Bikira Mariya yavuze ngo ibyo bizoshoboka bite, maze undi aravuga ati mutima mweranda azokuza ko ububasha bwo mu ijuru bugutwikira. Nacyo gituma iyo wasenze mutima mweranda kururukira ko ububasha bwo mu ijuru bukagutwikira. Bavukanye ni mwasoma mu nkuru nziza ya Yohana ikigabane c'14 karongo k'13 ngo ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzokibaha kugira ngo Data ninahaze. Iyo usenze ugasaba mu izina rya Yesu umwemera, icyo usabye cyose urakironka. Amen. Kuko ni Imana yumva kandi yishura. Iyo dusenze neza icyo dusaba turakironka. Tugire Kristo. Bavukanye mvuze ngo icyo dusabye cyose turakironka. Kijya usabye si mpaka Imana iguhe kijya ukeneye. Utabura guhindura umudeli. Kijya usabye si mpaka Imana bari kiguha. Tugire Kristo. Narigeze gutanga inyigisho, abo turiko turasangira inyigisho ndababwira Yohani Batista. Yohani Batista niwe yahagurutse aragenda abwira abantu ati haraje ufise ububasha sinkwiye no gutekurura inkweto z'ibirato vyiwe. Mu nyuma ati ngujye umwagazi w'Imana, ngujye ukura abantu ibicumuro. Yohani Batista aramutwereka kandi dutako turamubona. Mu nyuma Yohani Batista guma bamute mu gasho. Yohani Batista yararindiriye ko Yesu aca yerekeza ikiganza ku muryango w'agasho, agasho kakiyugurura, Yohani Batista agasohoka. Tugire Kristo. Hanyuma Yesu aricecekera yigira mu butumwa. Yohani Batista ati ubwo ni wa wundi canke n'uwundi? Acarungika intumwa tugenda mu mumbarizi, uri wa wundi canke turindira uyundi? Ni naho nawuza muri adorasiyo ati none ga Yesu kuva aho naziye muri adorasiyo ngwaye, ni wewe
canke narihenze, ubwo ni muri katolika canke nje muri pantekote, ubwo sinihe. Yohani Batista ati none umwe nerekana niwe vy'ukuri, acatuma intumwa ati genda mumubaze uri wa wundi canke turindira uyundi. Bavukanye ubwo nta bantu tugwa mu gukekeranya mu bisabisho vyabo, ukamenga Imana ntitwumva mega mukama, we narakubwiye ko ngwaye kandi mbabaye, iyi misonga ndayimazemwo imyaka ingana, urumva canke ntiwumva, ni wewe canke n'uyundi, tubigire guti iyo Mana yacu imeze gute. Hanyuma Yesu bamushikiriye yabahaye inyishu, ujya muhungu wa Mariya rimwe rimwe hari gatanga inyishu kuvura ababaye. Genda mumubwire muti ibipfamatwi birumva, impumyi zirabona, ibimuga biratambuka, abagwaye barakira, abapfuye barazuka. Mu yandi majambo ati ewe Yohani Batista, jewe nshobora kuvura ibipfamatwi, jewe nshobora kuvura impumyi, jewe nsura abapfuye naniwe no gukura wewe mugasho. Baca baragenda bamuha ya nyishu. Ikibabaje ngo abo bantu ngo barabatumwa ba Yohani Batista baciye bamusigaho, baca baja gukurikira Yesu. Tugire Kristo. Bavukanye hari igihe uba mu ngorane ukamenga Imana yaguhe, n'abari kuko bahagufi bose bakagukata ikorosi bose fye. Sinzi ko ivyo bihura bibamo, ugasigara uti none ya Mana mbega uri hehe ga Mukama, none bo baramaye amatwi nawe urayiyima ko bisabisho vyanje nkavyumva, uri hehe n'umuryango wampevye n'abagenzi ntibakimbona, uri hehe ga Mukama. Maze Yesu ataribandaniriza ubutumwa. Jewe ricageze kumbabaza kuri Yesu bavukanye ngo baraje Yohani Batista hageze isaha bamuca umutwe, ngo bagiye kubibwira Yesu ngo Yesu arababara cyane. Eheko n'ukuri kw'Imana Yesu wababajwe n'iki? Ico utaruzi n'iki? Igihe yafungwa siho wari kutagiye kumukurayo, igihe baja kumuca izosi hagiye ukora akantu k'akajede ntiwari kumukura. None ububabajwe n'iki vy'ukuri? Mbariza Yesu cyamubabaje. Ngo Yesu arababara cyane. Have kura ayo mosozi ya bucimvi ngaho, iyo hipokrisi yawe wari ubizi wakoze iki? Hari ibihe natwe dushika mu Yesu, uyu muntu naramusabiye, uyu muvyeyi naramusabiye, none ngo yaritavye Imana, ariko Yesu ukazamva ngo Yesu niko yari yabiteguye, bisigura kwisabisho vyanje atigeze avyumva. Nukumeze Yesu rero acaratanga inyishu bavukanye ngo nagire ndababwire ngo mu maso y'abantu Yohani Batista ngaha kw'isi niwe wa mbere mw'ijuru, ngo ariko mu bwami bw'ijuru ni wari mutoyi. Tugire Kristo. Ngiyi inyishu ya Yesu. Yohani Batista ariko yiyumvira ibyo kuva mu gasho, Yesu nawe yiyumvira ibyo kumushikana mu bwami bw'ijuru. Biyumvira ibintu bibiri bitandukanye. Wewe uriko wiyumvira ibyo kugura urupangu, Imana nayo ariko yiyumvira ukuntu yogukingira. Mana mu rupangu kumbura ugiye kurugura iruhande y'abarozi bazokura isu, Imana nayo ariko ikugumiza iruhande y'abasenzi. Wewe ubona ibi, Imana nayo ikaguhiga, kubera ko ntitubona ibintu. Bavukanye hari igisabisho dora tuvuga ngo Imana igira byose kandi neza, sinzi ico kintu ko dora tucemera. Igikuru nuko jewe Imana nayibwiye, ariko ibyiza kumpa niyo yonyene ibizi, niyizi igituma yanyimye ibi, niyizi n'igituma impaye ibi, kuko Imana igira byose neza. Kandi abavyeyi muri ngaha mwama mwabikoze, bangaha abana banyu bahora basaba imbombo mu kazi biwe. Urazi ko n'urubombo ruryoshe ku mwana, mugabo urarumwima kubera iki? Rumutuma amenya abora. Hariho natwe ivyo dusaba Imana, Imana ikabitwima kuko ibona ko vyoza bitugirira nabi, igahitamwo gutenyenya, ikazobiduha bimeze neza. Tugire Kristo. Naco gituma ntituze turayituma ngo ibi biraguze. Oya, rindira Imana iguha ibintu bihiye, bikaranze, bimota neza, bimwe bishitse ku isahani bose bazavuga ngo Imana yaramuhezagiye kuko yamuhaye ibintu. Ngizi nguvu z'ugusenga bavukanye. Hari rero dusenga twumva umenga Imana ntitwumva, ariko iyo Mana niciye ku muhanuzi Yeremiya mu kigabane ca 33 akarongo ka 3 ivuga ngo nyambaza nanje nzokwishura, nzokumenyesha ibintu bihambaye. Nyambaza
umukama wenyene yadutumiriye tumwambaze buri gitondo saa sita ku mugoroba, ambaza izina rya Yesu, hamagara iryo zina rikiza, senga senga, guma musenga. Yonasi ikigabane ca kabiri akarongo ka kabiri niwe atubwira ngo erega mu makuba yanje naratabaje umukama aranyumva, ngo maze mu bwobo bw'urupfu narimwo yarumvise ijwi ryanje. Bavukanye nagire ndababwire, hariho ubuzima uzobamwo, uwo mwubakanye ntatahure ububabare urimwo, umwana wawe ntatahure ububabare ufise, aho uzogutahura azoba Yesu wenyene niwe ashobora kugutahura uri muri rwagobo. hariyo igihe bazokubeshera no kugufunga bagufunge, twese twemeze ko ivyo bakuvuga ko ari vyo, ariko Yesu wenyene aba ari wagutahura, kuko ari washobora kumva amosozi yawe uri mu gobo, ni washobora kumva amarira yawe uri mu kinogo c'urupfu, wewe wenyene. Je namye ntangarira Yosefu igihe bene wabo bamutaye mu kinogo. Ico gihe nariko ndaba filime ya Yosefu, bamutwereka aguye mu kinogo, urunogo rurerure. Abakinye iyo filime batwereka ko muri ico kinogo harimo n'inzoka. Muga Yosefu yagenda arasemerera avuga ngo yo bene wacu atabaza ariko akorokera mu kinogo. Mu nyuma arahindura ati mana yanje, aca akorokera muri rwa runogo. Ubwo nyene ngo aca haza abanyamadiyani, ngo bene wabo baca bavuga ngo ahubwo tumukureyo tumugurishe. Mwumvise ryazwi ari mu kinogo, yahamagaye bene wabo ntibamwumva, ariko yahamagaye izina ry'Imana, Imana iramwumvise, izanya abanyamadiyani, abamukoroyeyo ni nabo bagire bamukureyo. Amen. Ngiki gisabisho mu buzima bwawe, gusenga. Iyo Mana yambaje nawe uri mu bwobo bw'urupfu urakira, iragukiza, irakumva, ikaguhindurira amateka. Naco gituma abavukanyi twoguma dusenga n'umutima wacu wose. Rero iyo dusenga, munkundire ncagagure rwose, mwumve ko iyo dusenga turonka inguvu n'inkomezi. Abantu benshi bibaza ngo iyo umuntu asenga ntagira ingorane. Reka ndiko ndategura izi nyigisho nari nahatswe gushiramwo amakuba umuvyeyi Bikira Mariya yabonye mu buzima bwiwe, usanga vyo babirebire tuzoheza mugabo niho bicako. Raba Bikira Mariya yemeye ishaka ry'Imana ngo riranguke. Ubwa mbere yemeye ko ishaka ry'Imana riranguka, umugabo wiwe aca amuhebera mu mpisho. Hari umugore muri mwebwe amaze gutegura mariage ngo bamuhebe mariage isigaje. Murazi ukuntu bibabaza. Iyumvire gutwarira inda muhiri wanyu, aha mu Ruzibangira murabizi kunsumva, barakuvuga bakongera bakanakuvuga hamwe era uhapa ukarondera ukuntu isi yokumira ukabibura. Bikira Mariya nguyo hageze kuja kuvyara, agiye kunda y'amezi 9, abandi n'urugendo rurerure ntibarugira, wewe bamurungitse kugirisha rusansuma kure, umugore agomba vyara. Abakenyezi mwabaye kumbanyi murumva ubwo babareya. Ahejeje kuvyara arabuze ico yorose umwana wiwe, ubukene. Ahejeje aciye yumva ngo umwana wawe bagire bamwice, akiri mu kiriri. Abandi abo bariko babazanira agatoki karimwo irengarenga nyinshi, bamuha ikiyeri, ati ico kiyeri umwana aronka amaberebere. Bikira Mariya wewe yariko arahunga, ntiyigeze aronka umwanya yuko aja mu kiriri nawe ngo atekane, bamufungurire neza yikande. Amaze gushika iyo agiye aza yumva ngo abana 2,000 bahejeje kubarisura kubera uwo mwana wawe. Ari wowe woryama ugasinzira? Mbwira ko woryama ugasinzira. Ese kuba mu buhungiro, agize ngo aragarutse, umwana we bajana mu gisengero aratakara. Je murandaba mu misa, umwana yatemvye, mama w'umutima urabona ko umuvuyemwo, ca wiyumvira kubura umwana wawe imisi 3. Je nabyo niyumvira Bikira Mariya avuye Yerusalemu, ahita arabaza mu mihana aha mu Ruziba ati nta Yesu mwontorera. Uwo mugore wa Yosefu arayayakana, none umwana yamutaye wari karafyino rya mugore gaye, none yaracuze ikikiri. Ndiko ndiyumvira amajambo bamuvuzeko, ariko ivyo vyose yaravyakiri, ariceceke, aragenda, araheza aranamutora. Inyuma yaho baterega umuhungu wawe, abo mu nzego n'abasaseredoti bakuru bagire bamwice. Yumvira ufise umwana wawe umwe uzi ko ariko araronderwa ngo yicwe. Inyuma yati
wa muhungu wawe yafashwe yakubiswe amubona ari gusa akubitwa inkoni 2,000 bamutera imisumari abona bamubamba ku musaraba abona acikana bari kumwe abatumwa nabo n'ibitangaza abatumwa ga yewe ngo bururukije ikiziga cya Yesu ngo bacagihereza nyina wiwe yo nibara ndiko ndiyumvira ibintu Bikira Mariya yabayemo ni hatari. Inyuma yaho baragiye no kumushingura ntiyaronse n'akanya kukoza ikiziga c'umwana wiwe, ntiyaronse umwanya wo kugandara isabato yari igeze, bazingazinga mu gitambara birukangana gushingura. Ese kuja yumvira umunsi mwova guhamba umwana wawe ukaza wumva ngo igisirikare kiracunze imva, ubwo ari wewe ikindi cyantangaje kuri Bikira Mariya bavukanye. Bikira Mariya abantu yabonye Yesu agwiriza imikate nibo bavuze ngo mubambe, bamwe Yesu yagwiriza umuvinyu nibo bongeye no kuvuga ngo nuwo gupfa. Iyo aba umugore wo mu Ruziba ati mwabagesera mu gihe yabagwiriza imikate igihe yabaha umuvinyu ntimwavuze mugabo ubura ikivyo byo yaba umukenyezi wo mu Ruziba ndazi ari kwikora mu gaho kugira ari kuguma muri kajya gacere ati ndeka akibaha ibyo murya akibazanira pamu ntimwavuga mwibagira n'ingoga ariko wewe mwumvirize yaremeye ngo ishaka ry'Imana riranguke bavukana, bisigura ko kwemera ngo ishaka ry'Imana riranguke ntivyamara amavuta. Ni naco gituma abantu bababwira ngo usenga ntagira ingorane barababeshi. Hari inyigisho nigeze gutanga muri katedrale nababwiye nti gusenga bimeze nk'umuntu aguze umutaka muri iki gihe c'imvura, urava mu Ruziba ugashika muri Bwira ukabandanya urugendo rwawe udatose mu mvura, ariko nawe niwasenga ntucurarama ngo nusubira kugira ingorane. Genda murabe igiti c'umwembe kiriko imyembe myinshi nico abana batera amabuye n'ingegene, igiti atakiriko nta mwana kirangamiza akirabakwiye. Erega nawe kuko usenga shetani nihigwiza ibitero mu buzima bwawe, naco gituma niwashira hasi ingegene n'amabuye vya shetani birakumara. Senga kovya, senga bavukanye, ahandi ho ibitero vya sekibi biraheza bikababana byinshi mu buzima bwawe. Nico gituma bakubwiye ngo nagira usenga ngo ntiyomara imyaka 3 atavyara. Rindira Imana izobabwira. Ndakunda ukuntu umukama barindira mukayavuga. Hari igihe Imana yishura umuntu iyo nyishika ciza ivuga ngo tetwa mwese murame ngo nahora mbona yikinagiza mu misa mu gitondo, nahora mbona ari muri korale, ariko Imana imwibutse ngo Imana ishimwe uribagiye bimwe wavuga kuko umukama mwishuye. Rero Imana yacu ntiduheba abavukanye, iyo uyisenga iyo uyambaza ugira ingufu n'inkomezi. Nico gituma nageze gutanga inyigisho umenga hari ngaha nyene wari umugwi mutoyi w'abantu ndababwira nti ubu tugize iminsi hari ikibazo c'igitoro, jewe ndaye ndiye ubuvamo n'agakeke mu gitondo nkakubita umukembe n'ivyema ndagenda gushika muri Bwira atangorane, ariko we waraye inzara no mu gitondo ntunywa icayi. Tugira urugendo rumwe mugabo ntitunanirwa kumwe. Abo twasanga iyo nyigisho nababwiye nti ibetone muri Yesu, kwibetona. Rero umuntu asenga aba yibetonye, urabandanya urugendo, izuba ryaka urabandanya, imvura igwa urabandanya, ibiki biba urabandanya, bavuga bareka wowe urabandanya urugendo, ukena utunga urabandanya urugendo. Iyo usenga niba abantu bakubwira ngo umugabo ngurya mba nariyahuye, genda wiyahure wewe, genda bandanya urugendo naribetonye muri Yesu. Ngo abana nkabajya mba narabomoye, bomore wewe, jewe narabakiriye naribetonye muri Yesu. Ngo ariko urashobora kugumana n'umugabo w'imborerwa ngurya, genda wahukane wewe, jewe naramwakiriye naribetonye muri Yesu. Ankubita reka none abananje ndabaye Yesu azofasha kubirinda. Naco bituma Yesu bavuga yatubwira ngo ushaka kumurikira niyikorera umusaraba wiwe aze akurikira. Iyo umuntu asenga rero bavukanye aronka ingufu zo kwikorera uwo musaraba Kristo agabandanya urugendo rwe wakurikira Yesu. Ni naco gituma nimumva
umuntu aza kugira ngo niwaza gusenga ntuzosubira kugira udusaraba azoba kubesha. Abo twasanga iyo nyigisho ngaha nababwiye nti quels sont ces braves chrétiens qui veulent être couronnés de fleurs alors qu'ils suivent le Christ couronné d'épines. Nabo bakirisi b'ibitangaza ni bande bashaka kwambara urugori rw'amashugwe bariko bakurikira umwami wabo yambaye urugori rw'amahwa. Haragera isaha Yesu akaduha inguvu n'inkomezi. Bavukanye muri zijya ngorane urimwo urakenera inkomezi zivuye mu gisabisho. Nicyo gituma muri cya gisomwa twumvise Yesu yagiye gusenga inshuro zitatu. Yagiye ituro ya mbere, ubugira kabiri, ubugira gatatu. Mbe nawe mu ngorane urimwo usenga kangahe? Tugire Kristo. Igisabisho ni isoko ry'inkomezi. Mu gifaransa nanditse nti la prière nous donne accès à la toute puissance de Dieu. Ubushobozi turonka mu gisabisho. Aha aye hari igisomwa nkunda kugarukako kenshi ndacigisha ahantu henshi ica ni kijya cyabaye kuri Musa. Bavukanye Musa igihe Imana imurungitse muri Israeli yarayibajije ati mbega mukama nibashika imbere ya Faraoni ikintu nza kwerekana ko ari wowe ndungitse n'igikiga mukama. Imana imuha inkono ati niwashika imbere ya Faraoni iyo nkono urayitora uyikubite hasi haza kuvamwo inzoka. Musa caragenda n'amafyeri menshi yishimiye ijambo mukama yamubwiye. Ashitse imbere ya Faraoni ati Imana yambwiye ati n'igihugu cyayo kije kumuhereza inkuka mu bugaragwa. Ati kinyemeza ko ari Imana yagutumye n'igihe. Musa atora ya nkoni muca mubibona n'amafyeri menshi yishimiye ijambo Imana yakubwiye arayitora ayikubita hasi hacavamo uruyoka amahera. Faraoni aramura ataha rero n'ibindi bintu gitse. Faraoni acamagara abapfumu biwe nabo barapfumura baca batora udukoni twabo badukubita hasi hacavamo utuyoka duto duto. Tugire Kristo. Bavukanye nk'igihagaze aho mu gisabisho wumve uko usenga uko wicaye ngaho uko mumaze iminsi itatu muza kurondera Imana niko hariho n'umurozi amaze iminsi itatu ararakinda akurondera. Ukuza kurondera Imana wumviriza ijambo ry'Imana niko hariho uwundi yafashe amahera yiwe itike yiwe aje i Kongo aje Makamba Tanzania kurondera ibirozi nk'uku nawe waje kurondera Imana. Uko wumva Musa kubita inkoni hasi niko n'abanyamareba n'inkozi z'ibibi babikubita hasi. Tugire Kristo. Kujya ufukama usenga Imana yawe umenye ko hariho ukabwira umugore uti ngiye ku kazi ndagusabye usabire ibi bintu bigende neza. Niko hariho n'umugabo agiye gukinda asiga abwira umugore we ngo asigara aseguye inkingi. Kujya umugore waguma ku mavi agusabira hari n'abasigaye baseguriye inkingi abagiye gukinda. Mwumve hari inkoni ya Musa hakaba n'inkoni y'abanyamareba kandi zose zavuye n'iki inzoka. Aho hantu muhagabire bavukanye hose havamwo inzoka. Uko wowe urondera Imana uko urondera gukora icyiza niko hariho uwundi arondera gukora ikibi kandi uko wowe ubishobora mu gisabisho niko nawe akoresheje amangetengete ya shetani hariho ibyo ashobora gukora. Ntihagire umuntu azovuga ngo shetani nta nkomezi ifise nimwabikina kizobakubita hasi. Tugire Kristo. Mbandanije cya gisomwa ikintu cyanyoheye Musa akiraba ibibaye nibaza ko Musa yamaramaye. Iyumvira ufise inkoni Imana yaguhaye uyikubise hasi hakavamo inzoka ukazona n'umupfuma yikubise hasi naho nyene hakavamo inzoka ari wewe wovuga iki? Ariko mukama urakoze kumaramaza Mana urakoze. Nta kindi numva no kubwira urakoze kumaramaza kuko nimba wari uzi ko ibi biba ntiwari kubireka n'ukuri kw'Imana ntiwari kubireka ngo nsabire umuntu n'umurozi nawe amuroge hama ngo uwo muntu aca apfa kubera uburozi bwiwe. Oya mukama oya. Bavukanye ubwo nyene ngo ya nzoka ya Musa yaciye yasama ngo ikimiragura twa tuyoka twavuye mu dukoni tw'abanyamareba b'umwami. Amen. Ngubwo ubushobozi bw'isabisho, ngubwo ubushobozi aho buhagaze nawe. Namye soma inyigisho nabahaye ngaha nyene niho nababwiye nti iyo mugiye kuryama hariho abakinzi baza ngo bakinda bavuga ngo aragapfa atavyaye akavyara naho abana be baragapfa badateye imbere baragapfa badahejeje amashuri baragapfa batarongo. Murumva amajambo bavuga ni twa dukoni tw'abanyamareba. N'uyo muntu iyo agiye
gukindira ahantu hari abantu biviriye muri evangelization, ashika ati Mukama iri joro ndariragije wewe Mana Data, Kristo ntwikiriza amaraso y'Meranda y'igiciro, mutima mweranda twururukireko, umuvyeyi Bikira Mariya dutwikiriza umutamana wiwe. Ayo majambo uvuze ni ya nkoni ya Musa, aca yasama akacamira twa tundi tujambo twababakinzi, niho babona barindira ryari muzopfa bakabura. Ngo ujye ubona ngo araraguza, ngo ujye ubona ari n'umutwe ugumye, kubera iki ufise inzoka wakuye mu nkoni y'Imana ishobora kumira utundi tuyoka tuvuye muri abo bagizi ba nabi. Tugire Kristo. Igisabisho rero bavukanye niyo nkoni ya Musa iva mu inzoka ikamira utundi tungenegene two tuza mu buzima bwacu tuje kutugirira nabi. Naco gituma umuntu adasenga ahitanwa na vyinshi, akubitwa hasi na vyinshi. Naco gituma nama ndababwira, iyo uguze igitumbura senga, kuko ntuzi uwagikoze, ntuzi n'umugambi afise, iyo uguze ikintu senga, kuko ntuzi ibirimwo ivyo ari vyo. Hari abavukanye twahorana mu mafungo, nibo nateye inkuru y'ibintu. Hari umufarati twazananye ngaha niwe yantwengeje, yagiye mu isoko kugura igitoki, yagiye gusuma, hanyuma mu nyuma ya gitoki ntiyakigura. Mu nyuma ndamubajije acambwira ati je nagiye kugura igitoki, hama umugore yariko arabidandaza mbona kuyigitenge atanguye gukubita nyabitoka avuga amajambo, ati abantu bari ngaho baca bavuga ngo icyo gitoki, ivyo bitoki kwa bikubise ngo mu mwanya byose bizoba biguze. Bakirisi bo mu Ruziba, mu by'ibitoki bikubiswe bitenge bivugiwe kwa amajambo. Naco gituma imbere yo kukirya urakeneye gukoresha ya nzoka ya Musa, ya nzoka ivuye mu nkoni ya Musa. Mukama bihezagire kandi wongere ubicyorore, bizanire ingufu n'ingoga zo kurangura ishaka ryawe, kuko ntuzi uwabizanye nawe ivyo yabikoreyeko. Uri kurya ibiraya, jewe nabishizemo abapfumu bane kugira ngo babigombeke, none wewe ugiye kubirya wumva uri kurya ibiki? Wewe wiguriye ibiraya ndinda amagara, ntuzi umurima bivuyemwo, ntuzi uwabirimye, ntuzi umuduga wabizanye, ntuzi uwabiranguye imiti yabimijeko. Wewe ukaca ugenda ugakubita amafiriti ugafiritisha, ukaca urengera kukarya. Banza usenge kugira ngo ya nkoni ya Musa imiragure ubundi buyoka bwoba buri muri ivyo bintu vyose urimwo. Naco gituma ico kibatume mwosenga kandi mugakora. Mperuka muri evangelization muri Sevugizo, nibo nabwiye abanyeshure nti numvise ishure ngo abana muri recreation babonye inzoka, abantu birukanga kuyikubita, bazabona umwana yirutse arayitoye ngo dekera inzoka ashize mu isakoshi. Umwana wawe yicarana n'umwana bika inzoka mu isakoshi, urindiriye ko aziga ngo amenye gute? Muhezagire mu gitondo, muvugishe igisabisho, genda umufashe ukuboko umusengere kugira ayo majambo muvugiye ko amira ubundi bujambo bwose buza kumuvugirwa ko mu nzira. Bavukanye igisabisho ni ntasubirizwa mu buzima bwacu. Naco tuma iyo tudasenga ntitumenye iyo tuguye, iyo tudasenga ntitumenye iyo dutwawe. Tugire Kristo. Narumvise ko hariho umupfumu Rurangiza, kandi wosanga yaje mu nyigisho, ico nzi yeza ava ngaha muhinduye ngo atanga umuti ku bakobwa. Uwo muti abagabo muri ngaha muze muratinya inzoga munwa, ngo iyo muti awuguhaye ngo mukobwa ucuguma umwiyumvira. Aha birakomeye. Abakenyezi muri ngaha musabira abagabo banyu, n'igihe hajya mubona baja kurenga ibigo atari bo ari utwo bariye. Abakenyezi senga ko vyasabira abagabo banyu, aho gukoma induru ngo mugwane mw'ijoro, ja ku mavu usenge, ukoreshe ya nkoni ya Musa, kuko ntuzi ivyo bamuteze, ntuzi ivyo bamutamitse, ariko niwasenga uko agiye niko azogaruka, kuko wewe inkoni ufise ifise ubushobozi burengeye burya bundi bukoni bw'abanyamareba. Koresha ico gisabisho, aho kwirigurarira umunsi wose, ja ku mavi senga. Igisabisho ni ntasubirizwa mu buzima bwacu bavukanye. Nagira nongere ndababwire ko twozirikana igisabisho kumwe na Musa kugira tuce tugira intambuko zibiri za nyuma. Musa yarasenze, Imana icinzira hatari inzira. Amen. Igihe Abanyisirayeli
Isirayeli bari bashitse ku kiyaga, abanyamisiri bagire babice. Musa yagiye aganira n'Imana, Imana ati duze inkoni, maze Imana ica inzira mu kiyaga. Iyo usenga Imana ica inzira hatari inzira, ico ucumve kandi mukobye musenge. Uko usenga Imana iguma ica inzira hatari inzira, kandi ntiwibaze ngo inzira iza gucibwa hajya we wari uyibaze. Oya, rindira wowe usenga Imana igucira inzira. Maze Musa ari kumwe n'igihugu c'Imana, inzara yarabakubise. Musa ati yo Mukama, abana bawe inzara irabishe. Imana ati sinzobaheba, ndi kumwe namwe. Maze Imana ibakororera mana. Tugire Kristo. Bangahe muri mwebwe mu gitondo hahora hagera saa sita utabona icyo abana baza gufungura, mugabo ukazibona saa hindwi barariye? Kubera iki? Urafise Imana yishura. Mu minsi heze nari mu Kanyosha, mu minsi yahera, niho nabwiye abantu nije ndakunda ukuntu Imana itwishura. Uragenda muri vile ukirigwayo umunsi wose ukabura n'ikingorongoro, uti mbe Mukama jewe nza kwigiki aha mu ruziba gute? Ukaraba ukazibona mu mufuko ufise amahera 500, uti ndahumiwe. None nurire bisi niriwe inzara, je ndagenda ashike mu ruziba n'amaguru. Ukiyumvira uti je ndatimvye nduriye bisi, ukurira bisi ukazibona umukonvoyeri ukuntu akaze, uti ndahumiwe aransakira. Aya mahera abuze ko je waranyica. Kuva muri vile ugishika hajya kurikira ukazibona umuntu mwicaranye ngo kandi wewe ndakuzi, mbega ye munzihe ngo twarigeze guhurira mu gisabisho kwa banaka, uti yego none ubahe, agatangura kubaza ibintu birebire nawe umutima uti reka kunyayata ko menye ingorane mfise 200 mbuze mu kanya bakanyica. Baramaramaza muri no bisi, ukazibona uraje ageze hajya mu Nyabugete, ngumva ngo jewe ndashitse, ngo konvoye ngo akira amahera, ngo kuramwa ya babiri, ngo jewe n'uyu turi kumwe. Kandi uti yo murakoze mugabo ntaco narinda yafise, Imana yakurigiye yabonye icyo waruzi.